urabona Cadeau Lavelle izo Chris, urabona Chanceline kuva muri Burundi Film Academy, umwe rukumbi yakinye muri Fer Rouge musanzwe umenyereye cyane, urabona kari ibintu byiza cyane. Bimwe no musuza kuba ari umunsi udasanzwe, uza kuba ari umunsi udasanzwe, uza kuba ari umunsi novuga ko n'abantu baberewe cyane, abantu beza, abantu basa neza, bameze neza, kandi murabona ko abarimwe basaza binaribonye mu sinema y'u Burundi. Tubaramutse cyane abakuzi ba Art Burundi aho muri hose, nibazo kumeze neza, natwe turatumeze neza, turi neza mu gisagara cya Bujumbura aho bitwa kuri Gare Nord, kuri Nyabagere Conference, aho uno musi wuro hejuru ari bimwe nababwiye mu misi heze, nababwiye ibintu bigiye bitandukanye kubijanye n'iki gikorwa cy'uno musi. Ndi lancement officiel ya filme biswe agatsirikwa nigahere. Rero nimwe mu bintu bagiye batubwira, filme yagerageza gukorerwa promotion ziba zigiye zitandukanye, ibintu bagiye bitandukanye. Rero aha ni ku musi nyawo nyezina, aho nababwiye ati burya ibintu nibiherenga bizobandaniriza n'igitega kuri dimanche kurikira. Rero mutse mbana natwe tubabwira ibintu babigezweho, babigiye bitandukanye. Murabona ko ari ahantu heza, murabona ko ahantu heza kandi heza cyane, haba hari n'ibintu babigiye bitandukanye. Murabona mu mico ndangakaranga y'ikirundi ibintu babigiye bitandukanye. Murabona abatimbo niho bari muri cyakihe cyo kuvuga ati reka duteze imbere Burundi, duteze imbere nico twokwitwa imico n'imigenzo y'u Burundi, aho mubona ko ari ibintu babukereye. Aha rero bagomba bitegure, bagomba bakira abashitsi, bagomba banavuze bibabigiye bitandukanye. Rero mukomeze kubana natwe, bizogenda neza. Nibaza ko bimwe bigiye bitandukanye, murabona ko ari byiza bya runtu. Rero ntaco tuzobahisha, mukomeze kubana nacu. Tuhaba hari abantu bagiye batandukanye, murabona tuzogira ibihe bigiye bitandukanye. Ni sane nziza cyane, haba hagiye hatandukanye. Nababwira ko mu mwanya mutonya ibintu biza kuba bitanguye, mu mwanya mutonya ibintu biza kuba bitanguye. Murabona aho bitwa abavuzi b'ingoma, abo bitwa batimbo, babyiteguriye mu mwanya mutoya, bagomba bace babikora, bagomba bace batangura kubigenza neza. Rero haba hari abamenyesha makuru bagiye batandukanye mu mihingo igiye itandukanye. Nibaza ko muze kugumana natwe, aba bagiye bashiramo imifungo, abantu bagiye batandukanye, haba hari bagiye batandukanye bagiye bashiramo imifungo, hari Omega Customer Center, yo bitwa Silence Bike n'abandi benshi. Ni BMT yemeye kudushirako ibintu babigiye bitandukanye. Rero mushikare mubana natwe, ntago tuzobanyoteza kugira ngo tubagezeho ibintu biba bigiye bitandukanye. Yes, murabona ko ari ibintu babigiye bitandukanye, murabona ko ari ibintu biba bitagase, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Uyu munsi uri hejuru ibintu bisa nk'ibitanguye, murabona n'abantu baberewe cyane. Urabona Cadeau Lavelle izo Chris, urabona Chanceline kuva muri Burundi Film Academy, umwe rukumbi yakinye muri Fer Rouge musanzwe umenyereye cyane, urabona kari ibintu byiza cyane. Bimwe no musuza kuba ari umunsi udasanzwe, uza kuba ari umunsi udasanzwe, uza kuba ari umunsi novuga ko n'abantu baberewe cyane, n'abantu baberewe bimwe byatari biba basha baraberewe bimwe byatari. Ego okay biba ari ibintu byiza cyane, kandi bitegomwe byiza cyane. Haba hari abantu beza, abantu basa neza, bameze neza, kandi murabona ko haba harimwe basaza binaribonye mu sinema y'u Burundi. Biba byariteguriwe byiza cyane, neza cyane, no kwitwa ko kuva amateka y'isi yandikwa. Nibaza ko ata bintu nk'ibi mwari bwabone kwa buno butaka. Nibaza ko murabona ko ni ibintu byiza kandi bitagase, ni ibintu byiza kandi bitagase, ni ibintu byiza kandi bikozwe ku rugero rwiza, atari bya bindi byo kufuruguta. Murabona abantu bagiye batandukanye, murabona ubwa mbere
abona izo Chris X-ray, murabona Kadolave, murabona Kadolave, umutama bitwa Misakane, hambavu yiwe turabona Chanceline ari kumwe na nuwo twokwitwa Misa. Tubigenze gute? Hambavu yiwe muca mubona ko haba hari Amede, umwe mu batama bariko bakora neza kandi bata vyorosha cyane. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byiza kandi byiza binameze neza cyane. Sinzi iyo berekeje kuko urabona basa nk'abafashe urugendo, basa nk'abagenda. Murabona ko hari ibintu byiza cyane. Sinzi ibi bintu iyo byerekeje, sinzi ko bari akantu ko gufata ifoto, na cyane ko kugira ngo banezererwe bimwe mu mirimo iriko irakorwa mu mico ndangakaranga ndetse n'ibintu biba bigiye bitandukanye. Nibaze ko byinshi muza murabona ko bigenda bikurikirana. Murabona ko ari byiza cyane kandi byiza bya runtu nimwe. Kuyu mugabane w'isi ntabwo ari vya bose, kuyu mugabane w'isi nta naho nari bwabibone, ni bimwe mu bintu biriko birakorwa ku rwego rw'isi. Ntabwo ari bya bindi byo gupfa gupipagura nk'uko mushaka. Niyo mpamvu rero bisaba ko muba target uno munsi n'ibintu biba bitoroshe, ntibishobora koroha na gatoya, ntibishobora koroha. Bimwe mu bintu by'imico y'ikirundi, umuco w'ikirundi wo kuvuza ingoma ntabwo ari bya bindi bya bose, oya biba byarateguwe. Nibaza ko ni lancement no kwitwa bya mbere, nibaza ko ibaye ku butaka bw'u Burundi, tukabona ibintu bigiye bitandukanye nk'ibi. Sinzi ko mubona uburyo bikorwa, n'uburyo buba buhambaye cyane, kandi mubona ko n'abari ko babikora babyishimiye. Bimwe bya hatari. Yes. Ubu rero barinjiye